none umwana wanje yagutebeje kumengura babaye ko ataraza umwidogera ngo yatevye mwari mwavuganye ko muzojana muri ville waje kumuhitana usanga ntaraza wahanye programme n'umwana wanje gute umwana wanje jewe sindiko ndamwidogera ni jewe mama wiwe ni jewe nzi igituma ataraza nuko ataraza ivyo biranda mama w'umwana none atidoze wowe wundi widoga gute ndekera umwana namba yagutebeje wagize amakosa yo kuganira n'inzoya aho kuganira n'abavyeyi nusubire kumbaza ikibazo c'umwana widogera umwana wanje yari natekereze nakora ivyo ari karakora ahazozira azoza mugabo apane uko azoza asanga imyidogo naranishe ngo umwana wanje ngo yarancereje ntaca ncerejemo undekera umwana nta wundi twavuga pratiquement wa kabiri yaraje ndamwibutse yasavye ko dusangira muhira hama araza wewe wikokoye wateguye washarije ku meza mu rukundo rwinshi musangira hari ibintu vraiment bishikira abantu bitwa ngo na mama bakuze rero hari gihe sagesse vraiment ikeha mugabo ngira nabo sibo ni satana bayateye nyene uravyumva kusanzwe abari karondera umutima wawe jewe vraiment yaranyihereje donc tutangwe gusangira akazi karamuhamagaye asimba muri ville taramumaga baca baratangura rero uwo mama arambwira igete urabona ko utararonka umwana yego uramubukara urabona ko utararonka umwana yego none ibi bintu nibiki waragiye kwa muganga ico gihe twabwagende kwa muganga tena mugira ntoya ndaguhaye imisi 10 naho la uravyibuka ndaguhaye imisi 10 ya mateko kibaye zogaruke ngaha umpare zitazo kwa muganga mbwira uko bimeze ankankamira du mo temps autorité nyene ukuru nchandaja muco telefona umugabo wanje la ni sawa we urabona rero ugaruka ryari hanyuma aca urumva aho nari nagandije kamera ubundi jewe nyene uravyumva bagiye kumugirira neza ku meza bigaca bitanguruka ugaruka ryari ngo rindira gato ngo umugabo ngo canza ngo burabakira neza vraiment igete ndaje nande la umviriza ibintu batanguye kumbwira urumva ambwiye ukuntu mu bugenzi dufitaniye nta nkuru irara canke ngo imara umwanya kibiha twebwe inkuru nikibiriraho atanguye kumbwira ibi nibi none garabwe wumva gute curaze ngene mbabaye urutima ruranganye gutya hama ikibazo ntigwanganye gutya kubera ikindi numvise umenga asimbiye hatariho muri sanse ya gute murakundana urumva vyitwa gukora umugenzi yitwa kwa gusumba numuvyeyi hama arazi kukora canke udakora murazi nani niya nakubajije mbega shaka utaraje kwa umenga umuntu yo kompatisa mbega kutaraje kwa muganga wabuze uburyo canke uratinya kuja kwa muganga c'est beaucoup de raisons zotuma utaja kwa muganga numva ari iyo nzira yari gucamwe nk'umuntu ankunda warabuze uburyo bwo kuja kwa muganga canke uratinya yuko wosanga wagiriwe n'ikibazo hanyuma ikabimvo zo gushwana na rambe ofisi ubuhe bwoba wombwira inzitizi est-ce que je pourrais t'accompagner wemeye urumva sanse ndiko je nabishakamo yego none uri umuvyeyi none kunkunda ucira amateka ukibabi gute intwaro y'agacinyizo ku busanzwe urumva niye uzeho jere sinaremerewe nuko atamwana ndaronka ntahura jewe urumva ikibanza yararimwo c'ubuvyeyi je numva kitari gikwiye gukoreshwa gutyo
hama ndabimubwiye byose mu kanya isase yari gupfuma avuga none mwarabuze amahera uratinya ufise iyihe ngorane ubwo ntiwabuze uwo kuyadresako ubwo nukeneye umuntu aguherekeza ubwo mubanye gute n'umugabo nk'akarorero akambaza ibintu mwe basi mwe niba kugira nshikikire en plus nk'umukristo urumva n'ibindi bintu mpejeje kumubwira acambwira ngo wamwishuye gute nitabiriye nemeye mugabo nawe uravyumva je ntibigumuko nawe acambwira ngo utsinda ishavu utsinda umubabaro ndaje hama carambwira ati ige tekana bakire neza nka kumwe nabisiga hanyuma nanje ndaje jovegere mugabo vraiment nta kundi kubijera urumva ntibabivuga yumva hama ndikaruma ngo mandindire nti ntacyo araza hama sine nifuza kumumara amaza nyene ngo nyene zarishe mugabo nshitse vraiment yarabikinye neza aca babwira ati mbega ko mutambaza inkuru ati inkuru yagute aca babwira ati igete yarahuye n'umudamu hama ahora aramubaza ko atararonka umwana hanyuma amubwiye amukankambira ngo sivyo twamutumye igete yarahagaze mu kibanza cy'ubuvyeyi avugira umwana wiwe ati bareke kumwidogera umwana ntaca atebeje ahazozira zoza kandi azoza tuvuza impundu ntazosanga dufyuye umwavyi ngo watevye ngo mbega warurihe ati vraiment ico kintu ntaco nari kumuhanura ngo avuge mugabo uye naracumvirize nsanga nitwebwe turi mye position kugira ngo dutegure ikibanza umwana azosange tumeze neza hamare baca baratwenga abantu hejeje kubibwira mugumenga hari mwo façon yo kubabwira ntibacokoze wabavuga nabi ku kintu cy'umwana hama ndanezerwa kameme ko abibambaririye hama cabaye ico ntibasubiriye nta nabandira atwe nta bandi nibuka ku kazi oya ku kazi no mes collègues niho hariho wambwiye hariho ugeze kumbaza mbega none we gukora akazi k'amaterrain mbega we gukora akazi nguje gukora ngaha akazi k'amaterrain ngo none ngo uzosiga ngo abana ntoyaje ntabana afise ngo barakuze ubwo nyine haca karakubita agatima ni abona ashaje kujya abana bo bakuze kwe ngene yekugiye abona nyine ko no bafise abana bakuze nyine kujya batakeneye kubona mama wabo cyangwa ntoyana bakuze ntabo mfise acambira ngo yo ngo ntaco sha ngo ngahari ingumba nyinshi nawe ni wiyakire ngo ngahari ingumba nyinshi ngo nawe ngo kaze mu bandi acarandondera rero abagabo n'abagore baho bahakora batararonka abana ndavyibuka vraiment ahejeje kubimbwira uko vraiment nuzuye ubushangashigwe bwinshi namubwira nti umve nje kubabera imfura nabo mwari mwarugariye bazoca bugururirwa ndaje kandi jewe nzoca mbyara narindindiriye nshike Bona bandi nuko bavuga ngo tuguhikinye igihe kingana gute hindindira inyuma y'amezi 3 contrat dese ihere nzoca nanje rero nsama hama mbyara umwana ivyo mwagize byose nje kubimfura ivyo mwahora muvuga nje kubimfura ashavuga ngo hango sawa ndabura mwibuka bone naramwibagiye hama ico rero carambabaje nta bindi byari bwambabaze mu mutima oya muga ntashe ndashika ngaha muhira ndamubwira ntira hahandi nagenda ku kazi umukorege nasanze sindaramuzi nizina mugabo yambwiye yuko acambwira ngo kandi kujya nyine wamubwiye ni kujya nyine bizoba banza ukore inyuma y'amezi 3 uzoca usama ucubyara nanje nti ame profete yavuze ndagusabye hanyuma ndakabika urumva kubusanzwe ubu ndaronse igihe ni nyuma ya periode desi yarameze 3 ibyoroshe kuko yaranyandikira akamail akamessage kambaza ngo periode desi mbegi zohera ryari agasura kandi akanyandikira imfura ngo yarandi mukunyandikira bon oriye ya bonjour kuri WhatsApp yenyandikira ngo bonjour imfura
bonjour wewe waje kugurura wamukoreye Yego. Jesus Christ hama naba nanje yafere continue Yego. Yego. Byarabandanije. hama nanje mbone ko bigiye gukomera nca ntangwa kuza ndigira umusazi muri salle cafe yo ku kazi abakorege nandi namushasha aho hantu mugabo mbonye bariko bararya agapome ntiyo baje nimumpe agapome bebe ashaka agapome urumva hama bahaba ya anniversaire yo basha bebere gashaka gato kubera nasanze nyine hari urumva ico kintu ntibakivuga udafise umwana babimenya kare hama aho hantu ntibahinjira aho hantu ntibahinjira rero umenga uratinyitse nanje ni kugira tubivuge yo basha erega bebe ashaka gato rero bagaca bampa kugira ngo ntibavuge n'amajambo menshi mugabo baje gaca batangwa kubona umenga zakoranye ko mu mutwe mugabo ko ari kugira ngo nereke na wa wundi yambwira ko akundi yuko sindabitinya kubivuga ko jewe nzomurindira hama nyuma ya periode dese Byagenze uko bisanzwe. Yatanguye akazi mu kwa gatandatu. le 3 Tariki Juin 2019. Ya twahinda mu kwicenda. Kurumva yaciye abyara mu kwa fin May. hey le 29 mai rero ari mu bantu kari kanzibuye ukuntu mugabo kansunikira kuvuga ngo ewe uhoraho nuye kumaramara hanyuma y'amezi 3 navuga akaguma yanyibutsa hama ndafise utwo tu message naradu screenshot kuko ndadufise yaranambaza ngo none hasigaye igihe kingana gute hasigaye igihe kingana gute mbega none uracari imfura tu maintiens toujours la place ego aho narababaye hampeje kubabara ntashe muhira nkabibwira rafiki yangu umugabo wanje hama akacambwira uko nca nakira iryo hama kandi nanze ko namukiri oya vraiment sinomubeshera vraiment ngo naramugiriye inzigo siwe yari yaranyimye ku busanzwe hajya urababara mugabo yari te none muvyaye c'est ça Merci. Ubundi abantu bubaka ari babiri. Rero ko abandi bantu baza kwinjizamo iby'iwabo mu miryango birashika barabikora mugabo mwebwe mukwiye gukingiranira umushinga ntahe akwiye gukingira umukenyezi wiwe n'umufasano akwiye gukingira umushinga ntahe wiwe nimba hari umuntu mu muryango w'umugabo ashaka kuza kwagresa canke kuvuga nabi kugira nabi umudamu umugabo akwiye kumukingira akamwibutsa yuko si biharage biba mu isoko kwa Siyoni canke mu naho nyene hari igihe bibura navyo nyene birabura kandi urashobora kubibura kandi biriyo mbe ndareka rero umwana nta muntu amwiha umwana si kindi kintu si kintu gisanzwe ni ingabire Imana itanga bon urakoze cyane gose je numva vraiment amajambo yankamanye sinobesha yankamanye ariko byukuri nivyoroshe ariko numva attitude wagira ari gitangaza surtout ko sinzi ko navuga ngo warahuye n'intumwa za satani mugabo byukuri jeni baziko mwahuye byukuri sinzi kuri kote yarambe ko hari abantu batera udushinge nk'utwo canke ngira abagabo bama batinya we nta wagucira amateka kiba bati ugira ukwakwanya uri mu biki jewe nta icambere nibaza ko canyorohereje jewe mama yarategeye kuronka umwana mama yavyaye yaronse umwana mukuru iwacu nk'imfura y'iwacu yavutse nyuma y'imyaka 2 kandi numva hari kera yavutse mu 76 imfura iwacu urumva rero antuka nka famille bobo ntivyari byoroshe ko hogira uwumbwira ngo bite ndibuka ko mama yigeze kumbwira ngo nukuri ntihagira ikibatera ubwoba ivyo bizogenda neza urazi ko nanje natevye nibisanzwe yarakitubwiye ndibuka ko yakimbwiye nawe nyine arakimubwiye ivyo bintu ntibibatera ingorane vraiment ni ibintu birashika urazi ko nanje namuronse ntevye muzoronka donc nawe yari nivyamugoye ko yavyibuka kuri we ico rero nibaza ko ari niwe yarafise umuntu yovuga ati yovuga kumbure ntibikorohere gusubizayo kumwubaka nk'umuvyeyi mugabo abandi wambaza nabwo n'amahoro turarindiriye kandi bizogenda neza ya merci beaucoup numva ko tarambera ati jewe nyabona
naronse tuhankurajuma kandi tuvuye aho twari dukwiye kuva nyene surtout ku muvyeyi mugo nagomba kubaza igete yatubwiye n'ivyo abagenzi ku kazi n'iki mbega mu miryango do deux côtés est-ce que mu miryango ho ego umuvyeyi murumva yaratanze ihumure kandi rivuye mu mutima kubera pastor yiwe mbega mu miryango naho vyashitse imiryango ikabaremera parce que imiryango hariho rihura n'ibibazo umuntu avuye ruguru arahashikiye sije ni umwana acira amateko kibabi kwakundi nyene kesa swakote w'umuhungu tsote w'umukobwa gusa mu societe burundaise kenshi na kenshi nkuko igete yabivuze benshi cara umugore aravuga atadohonereje umuryango aragize iki tusa izo menase ntizahabaye mu miryango jewe d'abord jewe mfise famille papa mama abo tuvukana abo mfise uno munsi ni famille adoptive hanyuma nabo bakijijwe muga kandi banakuze banakuze babonye byinshi akabi n'akeza bon jewe mama yarambwiye ati ndabizi yuko haciye iminsi utararonka umwana ntuze witware nabi ngo uvyimbe umutima hama ngo usange uzanye ikirere kibi mu rugo uze witware neza wihangane imitwaro yose ntuyikoreze umugabo uyikoreza Imana rero mu mitwaro wikoreza Imana n'uwo mwana ntuzi wikorera naje sinzo ukwikorerera wikoreza Imana nishoboye aho hantu twarahavuganye vraiment nta bindi wanashaka birenze iyo sije twasubiye kuyivuganako mbyaye aho ntacyo yigeze ambaza kindi yarambaza mwana wanje urakomeye hama donc kumbaza mwana wanje urakomeye umeze gute yaranyitwararika jewe ntiyari kwitwararika umwana ataraboneka wabonetse ahari nanje ndi umwana nta kibazo ngaho nigeze ngirana na kimwe hama kuri belle famille je nta mbeshere canke umbofre vraiment twigeze tuza kuvugana ibyo bintu nta nivyo nigeze numva no mu mamurmure franchement ndumvise ntabyo nigeze numva hanyuma ikindi mabukwe niwe yari kuvuga umugabo numwe nawe yateba je ndibuka ko yacugure naho nyene atinya reka cyenda kubwira burya hariho abantu bakubahuka belle famille kubahuka kukubwira ibyo yishakiye bitari byiza bivanye n'ingene umugabo yitwaye umugabo iyo ni experience yanje bishobora kuba atari ku bandi jewe nubahishije umugabo wanje mubi wacu baramwubaha hanyuma ashizeho akaririmbi ntarengwa baragashiraho nta wundi numwe yogashiraho kuko uwo ntiyokishiriraho iwacu nanjye sinokishiriraho iwabo niwe agashiraho iwabo nanje nkagashiraho sincèrement yavyitwayemwo neza cane atabababaje nanje kandi atampevye yarabubahirije hama baramwubahiriza hama babanuko nanje tubanuko nta ngorane nimwe tugeze tubiramira mugana nabikubwiye sivyo mu mpwemu gusa ngo usenge ngo hariho n'ibikorwa responsabilité y'umugabo muri famille wabo hari hantu badashobora kugushikira kuko naho boza atari hari uzi d'abord kwa gukunda atibesha kuko hari igihe je nibaze yuko hari igihe umusanga yagize mariage yishakira umwana atashaka wewe iyo baho bonetse kundi kuntu yoronse umwana umugore atarimwo yo muronse hajya amatante samwe mu rugo mu kugira mariage rero ingene umugabo yavyitwayemwo biratuma hari hahantu bidashika naho bokubwira nabi ivyo nturi kurambaza ngo bakubwira nabi ngo ubwo igete oya naho bokubwira nabi muko kabuzi yuko niyashika urabimubwira urazi yuko aza gukompatisa hama mubwira ati bireke niwihorere kazima ari je nawe bijya bavuga bovuga kandi oya wobabara kameme 5 minutes mugabo nyine wofunga ipepu nico kiganiro ugatimba mugabo ahagurutse urasura kubibuka alors ko hari uwundi muntu hariya mwavuganye hari ibintu bidashika hari ahantu umutima udashika n'amajambo yose abantu bakubwira hari ahantu udashika bivana n'ingene uwo mwubakanye musanzwe muganira munywanye yego nivyo boss murakoze cyane kiganiro ni ciza gose je numva umengo
umwe wese muri mwebwe afite uruhande yabaye kw'intwari bose je numva umengo arabaye mu profete mwiza vraiment profete mwiza urugendo guzuyemwo amarevelation avuye atasha ati jewe hari akarevelation ngize ya numva umengo n'urugendo mutari mwenyene mwari kumwe n'Imana ariko avant ko tuja ku musozo tuko turageza guheza nagomba kubaza mwavuze ko mu rugendo rwanyu rwa fiançailles c'était pas ikintu vraiment muvuga mwaricariye muraganira vi ingene vyashitse mugabo bivanye n'ingene mwana mufitaniye usabane n'Imana Imana ikakibaganiriza ko before ko haca igihe kirekire ubu nk'uwo basaba guhanura amakouple abariko baritegura kubaka eske muribaza ko ari nkenerwa ko nk'ico kintu bakiganira ko kare je nibaza ko bikenewe ku bantu kugira ngo umuntu yitanga umwansi kugira ngo witange umwansi biriravuga ko turi mu ntambara kandi n'ukuri naho ndavyumva babivuga mugabo utarubaka ntavyumenya ibyo ari byo byose mu rugo n'ahantu mushobora kubaho mugashitsa ubugombe bw'Imana ariko kandi n'ahantu mushobora kubaho mugashitsa imigambi y'umwansi satani rero kumwitanga gufata akanya ko kugurura ibibazo nk'ivyo muri fiançailles mukabivugana ukamenya mugenzi wawe avyiyumvira kwiki nimba munahanurana nimba munakeneye kuhamagara undi muntu mukakiganirako akabaha ivyiyumviro nimba hari couple mushima mwoja kuraba mukayaga mukabaza mbiga mwebwe ikintu cyo kuronka umwana muciyumvira kwiki mbega bishitse ntaboneke mbega bishitse akaza atevye mbega bishitse twamaze no kubona amakouple yubaka bagasaza kandi bagasazana ata mwana baronse bakaguma abantu baryohewe banezerewe bashima Imana ivyo birashika rero kubaho mu buzima ushobora kwiyumvira ivyo bintu ukantisipa ugafata kandi ko kubivugako nibaza ko ari vyiza hama kandi no mu makouple n'abamaze gushika mu ngo batabivuganye mbere mubonye bitanguye ukabona ko uramaze amezi 6 uramaze umwaka kwicara mugabo umerewe gute ibintu byumvira kwiki mu mutima wawe umerewe gute umerewe gute mbega hamwe yozi nyuma y'imyaka 10 uzomeze gute wiyumvira ko twakora iki mbega wumva ukeneye ko ndagusengera canke ndakeneye kusengera canke turakeneye ko umuntu adufasha gusenga ivyo byose kubigana kugurura ico kibazo mukacugurura mukakiraba gutya n'amaso akanura ni ikintu gikomeye merci beaucoup sinzi ko jinaza ko nta nuwo kekeranya hari abantu benshi bazora bakino kiganiro mugabo harimo amakouple kumbure ka facing ikibazo nk'iki mwaciyemo bamwe bobo barashobora kuba biri na kure imiryango ikanavyivangamwo yakavyivangamwo urumva igeto yaratomboye nta biwanyu bamuremereye no mu muryango iwabo non plus mugabo hari imiryango no munsi iriko irafayisinga ibibazo hanyuma uko imiryango ivyinjiramwo kote zabubakanye bigaca bibafekta ari babiri tangura peut-être kudahuza n'iki tusa sinzi nk'ikintu mwo hanura imiryango nk'iyo vy'ukuri c'est l'expérience yanyu peut-être jewe no hanura abantu bariko baraca muri ico kibazo icambere nuko baremesha ndabwire ngo Imana iriho kandi iratanga urubyaro bayizigire bayisabe bayizeye izobaha hanyuma mu kurindira umuntu umwe yaravuze ngo patience si kurindira patience kwihangana ni attitude uburyo wifata ni ingene umeze mu kurindira ni ukuvuga ngo mu kurindira ukwiye kuba ufise attitude nziza ukwiye kuba mu mutima utekanye niko kwihangana ico ni icambere ica kabiri urugo n'abantu babiri mu rugo ntimukwiye kwemerera abantu bo hanze ari abavyeyi ari abagenzi ari inshuti ubundi abantu bubaka ari babiri rero ko abandi bantu baza kwinjizamo ivy'iwabo mu muryango birashika barabikora mugabo mwebwe mukwiye gukingiranira umushinga ntahe akwiye gukingira umukenyezi wiwe n'umufasana akwiye gukingira umushinga ntahe wiwe nimba hari umuntu mu muryango w'umugabo ashaka kuza kwagresa canke kuvuga nabi kugira nabi umudamu umugabo akwiye kumukingira
akamwibutsa yuko si ibiharage biba mu isoko kwa Siyoni cyane naho nyine hari igihe bibura navyo nyene birabura kandi urashobora kubibura kandi biriyo cyane mbeda reka rero umwana nta muntu amwiha umwana si ikindi kintu si ikintu gisanzwe ni ingabire Imana itanga rero ko ari ingabire Imana itanga nta kindi na kimwe cyo gukora no gusenga hanyuma kandi Imana yaratanze ubwenge niba hari umuganga yoshobora kubafasha abantu benshi bafashwe n'abaganga kandi bikagenda neza yego murakoze ku bataragira mariage impano d'abord kuri bose bamaze kugira mariage bakaba bariko baracamo ivyo bibazo ni ukuri mpore birarusha mugabo nkaca mbwira kuboba batariko baravyumvikana ko umugabo atumva umugore ngo amukingire cyangwa umugore atumva umugabo ngo amukingire ni ukuri ndabahanuye batahe muhira batahe muhira iwabo w'urukundo batangiye gukundana igihe bariko barareshanya aba ariyo basubira bakundane nta kibi yamubona ko yavuga ati je nkeneye ko tubana nukuri nibatahe mu vyiyumviro vyabo nibatahe basubire kwa rwa rukundo rwabo rwa mbere bakireshanya kugira ngo bagwananire hamwe umwanzi ndemeza ko imiryango ishobora guhaguruka n'abagenzi n'abakoresha n'uwagufasha akaguheba kubera ko ujya mwubatse ntabyara ibiki n'ibiki donc urashobora gutaha hariho intahe nyinshi ushobora gutakaza baguhoye uwo muri kumwe mugabo ntigituma ndotira ivyo nababwiye ni mpore mugabo taha muhira erekana n'izo nyungu ugende wubaka urugo rw'iwawe kuko abo bana none gasha ntitwakuze natwe uye turi kumwe n'abavyeyi twarakuze turagenda n'abandi zobaronka bakure kandi bagende je numva umenga ku bataragira mariage nibubahuke umwe wese kwanza ku ruhande rw'iwe abanza arabe igituma agomba kugira mariage arondera mwiki muri mariage yifatira umwanya yikanda kandi kwa kundi bakanda kandi ivoka bakumva ko rihesha nk'indahiye nawe yiyumvirize juste jacques ki muri mariage kuko amatante nayo nyene ufise hari ico azogufasha azokumarira canke azokumaza mu rugo hama ayo matante umwe wese de son côté acagenda avugane n'uwo bagomba kuzokubakana hama aho bishoboka bitanga umwasi nkuko yabivuze bitanga umwasi mu kwitanga umwasi nukwigira hamwe no gupartager ayo matante hama bace bavuga bati bikunze uku bihuye n'ubugombe bw'Imana bigakunda nuko bidahuye n'ubugombe bw'Imana ntibizoba hama natwe ntituzokomereka ko tuba tuzi yuko bitari mu bugombe bw'Imana bo kwitanga umwasi abataravyinjiramo bakamenya igituma ico bariko bararondera muri mariage hanyuma niho rega n'umuntu umushitsi imbere akatangwa kukubwira ngo none kutavyara hari byo twari twaravuga ivyo umwana twe twabivuganye uku nuko nuko kwitanga umwasi hanyuma bamaze kuba ariko barategwa canke bigeze habi kubera ata mwana nubatumirira kwambura uburemere kwambura iteka bahaye uwo mutwaro w'umwana ofete barawuvalorije barawuhaye agaciro kuburyo umenga nta n'ikindi kintu na kimwe kibiruta mugaga ntuye uwo muha umwana ibintu byose mwese byo babihetse yigire ku bandi barabe abafise bana n'abatabafise nta umutima ntuhaga ibyo ngaha mwinosi wujujwe nuko wabironse ikinogo cuzuzwa n'Imana Imana nihaza umutima w'umuntu sabana baguhaza urya rero tureke kuguma twigiza impumyi nubwo bibabaje tubyubahuke tubirabe hama twambura agateka twahaye uwo mutwaro w'umwana jewe hari ikintu yigeze rambere kumbwira ngo ndamajije mbera nubu nturaruha ko ntararonka umwana yambwiye ngo yige ngo ibisi bya bindi bya ngo je sindi muri bya bindi by'abantu bakera ngo mu Burundi bavuga yuko umugore avyaye umwana ari wagira iteka bigeje sindabikorerako iyo utari iteka ryanje sinari kwemera ko tunagira mariage ati rero by'agaciro ntugafise kubera wabyaye uvyara utavyara agaciro ufise uragafise rero ibintu byose twavugana yambwira yige si bya bintu ibyo ni by'abantu bakera batari bwamenye Imana abakijije uzi ko agaciro gatangwa n'Imana gantu uzi yuko uri wenyene waragize mariage
uri agaciro hanyuma none wibaza ko nakuzanye mbona ko nisubije inyuma rero numva ko ari intambwe kubana nawe rero nta bana wari ufise rero vraiment tube souple gerageza wambura iryo teka wahaye ibyo bintu kuko plus ubigira binini plus ubabara hama unezererwa Imana nitanga hama wibuke ko hari ibindi tarago ndubeshanye byose ntiyahejeje hama ibyo guhatarisha ngumva ngo je yo mumpa vraiment ngo ibindi yose shishaka ikirekera no kwihenda ni bitutu gusa kuko hariho baheje kuvyara bakita abana bahavyara Imana babe basanga no kurira bigoye babita baharera Imana bari barabonye yuko ntaho umuntu yishoborera hama imitwaro ntibayiremeye ku mugabo kandi ntibayiremeka n'ubwo hamwe entre geste usanga wishe uwo muntu uri kuraremereza iyo mitwaro ni Yesu yagize appel d'offre nta appel d'offre nagize ngo naza nibibazo jewe ndamuruhura non plus ntavyo yagize ngo jazonduhura Yesu yatwemeye kutwikorera rero nabandi abamwemera n'abatamwemera no kubabwira ngo Yesu ntaruhura gusa iyo mitwaro ntatanga abana gusa aratanga amahoro cyane cyane kuwaronse n'utaronse hariho amahoro atanga agatuma wa mutwaro bwaburemeye uyonga umutwaro ukihari naye kuronka umwana ngo je tworonka umwana twosha twubaka neza sivyo none apfuye naho we tugira gute mbega ko tutavyemera umve ronka amahoro utaranaronka yegereza Imana kugira ngo ibintu bihari canke bidahari ntibigukure ku Mana yawe ntibikwaka amahoro wari umutima ibyo kuvuga ngo urumva ngo je dukunda ngo je ngo mu rugo ni mpamvu tuziko turumvikana ko ratangwa ngo noronka umwana utweje dukundana je numva umenga amahoro muronse ntashingiye kuri Kristo ashingiye ku mwana ni umwana atakihari bidoshe bisura kwa kundi uzoka muri marche en arrière more mugabo haguruka amahewe wana urugamba nyene biragoye kuko changement de mentalité n'ikindi kuzobwira abantu bose bamenye yuko umugore atagira agaciro kubera yavyaye nabonye n'abavyaye bacu bavuga ngo urumva gutaravyara umuhungu ashaka stade hama hariho ibintu urumva gutaravyara umuhungu ikintu taburashikako ibibazo bizokwamaho nje gutuma ndabatumiriye vraiment umugore mugabo kampanye yo gukundana umve nibakundane hama bamenye neza ko gukundana utakunda umuntu kubera ibyo afise n'ibyo atafise umukunda ukanyene hanyuma ukora ijambo shira mu ngiro ijambo ry'Imana usenge hama wigira umugabo kumukunda kugira ngo umwana niyave utoshobore gushinga intahe ngo nagwanye urugamba kandi ndangije urugendo rwanje amahoro je fierté mfise suko naronse umwana nuko namuronse ntaratigize ku Mana yawe je twabumye dukundana n'Imana no mu kumenya ko ibyo mfise atari par mérite navuga n'ibindi ntiwari wampaye twaguze yego uzoshakira uzoba nabo aho Imana izobashakira nukuri izobaho ntore mwihangane murakoze ndiko ndegeza ku musozo mugabo akabazo kuri Lambert numva umenga muri urwo rugendo tyajuwe hore vraiment idasanzwe surtout urumva guhera mu ntango musengera murambika kubiganza mubwiye ati humura no kurinda gukunda ta mwana ufise kandi bizoduhungabanya ramenye irihe banga ivyo bintu no gukura mu myaka naho wabibonye naho wabisomye nirihe banga kungomba iryo jambo se nabaribwira abapapa ko hari abagabo mu ntahe nkizi twumva muhira baca bashika ibikoko amakosa yose n'umugore bamwe bamaje batangwa no kuza baragwana naho kwa muganga turiko turavuga ntibanahonyoyeyo nta niki nirihe banga umugabo w'intwari kuri urwo rugezo aguma seruka aremesha aguma profetiza ibanga ni iryahe je nibaza yuko ibanga ni rimwe n'ubucuti umuntu agiranira n'Imana hanyuma Imana irashobora kuguha kumenya ukuri no gutahura ibintu mu buryo bwumvikana kuko mu bisanzwe naho wowe udasenga ufasha akanya ko kwiyumvira neza nk'umuntu logique isanzwe umugore wawe none kugira ngo hari abana yokora ni industry ikora abana kandi nagenda kumenyesha yuko ashobora no kuba bakundana wabivuze ko abamama bagirishika abana rimwe na rimwe kudusonze arabakeneye nawe rero kongera ko kubakenera kwiwe kuvyongera ko kumubwira nabi
kumutuka kumuremera nkaho umenga hari ico akwimye yari agifise nta mwana afise yabitse ahantu yaba yarazimuye kanaka yokoresha mu murongo ukuri yaba yagiye kumuzana yaba umuntu yofata credit akamugura ukuri je nibaza ko benshi baba barazifasha ariko si umuntu uri bufate credit ngo ugure si ikintu afise abitse reka kumugora ngo wibaze ko antukuba wibagiye uba wihenze rero musuhuze mubaze uko amerewe hanyuma nimurabe mwese Imana naho wosanga naho moja kamwambwa ugasanga ni wagwaye uko biri kose Imana niyo ishobora kubafasha iciye mu baganga cyangwa ikoze ibitangaza irabikora ibitangaza twaba twabyumvise ariko nta muntu vraiment akwiye kubabara avunika umutima hanyuma nawe umugabo ucuja ngaho uremera umudamu wawe nkaho umenga wewe ntari muri eta imwe nawe muri eta imwe arashaka umwana nawe urashaka umwana mwese muramukeneye ibanga ni rimwe ibuka ko ntawafise yabitse akwimye hanyuma umaze kumenya ko atawe yakwimye ntaca kujyanye muri Imana yaba Imana uyisaba uti kuri dutabare durubyara izoba ko ni irema kandi ni ikora ibitangaza rero Imana niyo byose wihanze amaso urabironka hanyuma reka kwihenda mama ngo uronderere ibintu aho bitari mu mugore wawe nta mwana ariyo umwana ava ku Mana hama yaba ariyo yovutse ego nico mu bibaza nta worindiye babigira murakoze igete utije muri kahise nakuze ntari mu muryango w'abavyeyi babiri cabaye igikomere kiba n'igituzi kuri jewe ati ivyo vyavyuye muri jewe ishaka ryo kuyumvira ko ikitakundiye umuvyeyi wanje kitakundiye mama yamvyaye gitezwa kunkundira iryo teka neza kurigarukana ni gute wahinduye icari kuba igikomere ciwawe ukagihinduramwo imigabo myiza mu gihe tubona abandi bikomere bibatera kuyiheba mu gihe tubona abandi bikomere batera gufata amadecision atariyo wewe nirihe banga akoresheje kugira ngo ivyari gikomere ivyari gitutsi kuri wewe uhinduremo gufata amadecision n'imigabo myiza kuri urwo rugezo nababwiye ko aho nasengera bari baratubwiye yuko umwana ni umugisha mu muryango hanyuma mu kuba umugisha harimo no mu kugenda uratera intambwe uhereye aho abavyeyi bageze apana aho bahereye rero jewe natashe muhiraho mvuka ndanariza ndaraba nsanga aho bari bageze hari aho nakubwiye hambabaje ndavuga nti rero le meilleur nuko jewe nokubaka umwana akazoza adaciye mwanzira je nashiriye ni muri siyanse n'iterambere yego ni mwaya migambi y'iterambere nkuko nyene dukora ibikorwa rusangi ukavuga ati umwe wese habaye isuku mbere no mu muryango handi twavuga ngo on se compare soi-même jewe naravye iyiwanje hama ndavuga ati quelle valeur ajoutée kuba ndiho nuko jewe ngira ico nongeye ko ciza rero ngira hamwe no kuregwa mu muryango mwiza nasengeramwo bakabitubwira bagasigura yuko mu kuba umugisha suko bakudigadiga ugatwenga ahubwo c'est ton apport nico uzanye mu muryango kandi kiboneka nivyo biri mu bintu byanteye bwa mbere numva je ko nokubaka kubera n'abariyo baragowe hama nkumva n'abagabo ari bihemu kubera barahemukiye mama numva umenga mama ari justice muga mpuye nizo nyigisho zimbwira yuko jewe ntegereza gukora ibyabananiye ninabishobora jewe ariho nzoba mbaye umugisha koko mu muryango ariho ariryo terambere je naciye ndefinisa none iterambere iwacu niri yego iterambere kwa Lambert siryo kuko wewe bubatse biciye mu mategeko urumva aho we nta susi yari ahafise nawe yikompaye n'ivyiwe bindi mugabo jewe ico cyari mu byo ntegerezwa gukosora yego je nibaza yuko nta kindi mbona nico kumenya ko ndi umugisha hanyuma mu kuba umugisha si amajambo gusa so kudigadiga ugatwenga ngo uri umubebe
si igitigiri c'abana bavutse gusa ahubwo ni ic'abo bana bazozana mu muryango numva ari ico hama numva nyene ntegereza gukora akantu yerekana ivyatumye n'ingwana kugira ngo ndabe ntabaza Imana Imana ikangirira ubuntu. Namusi umupfasoni ariko araca mu bintu nk'ivyo vyo gutararonka uruvyaro mu gihe kanaka afise abandi bantu bariko baramukekeza kumbe nabo umuryango kumbe n'abagenzi bamutera udushinge nka tumwe bagutera ni iyihe nyifato ni attitude umuhanura kugira? Attitude yogira niyo kutagirira inziga Imana kuko abantu baguhevye hama nawe ukaca wihenda aho guheba abo bantu nyene kugendera mw'ico kigwi c'abantu bakubabaza ugaca utanga kwidogera Imana uratuntura kuko ucubura amirukiro mugabo gukundana n'Imana kuririra Imana urayiririra nk'iki kwishurwa nyene mugabo kuyiririra hariho ukuntu usanga waremurutswe urabona ikagusahura umubabaro bakavuga mugabo ukavuga uti uhoraho ndacakwizigiye urazi witanze umwanzi ukavuga uti no munsi ndaboshe uburimi bw'abadebaguzi ndaboshe ugasenga ukavuma ivyo bariko iyo myampi umwansi yarariko aragira arakuraba urasoma ijambo ry'Imana umunsi mukagwa kwa ryarindi ngo kuko icumu ry'ubugabe ritazokwama mu mugabane w'abagororotsi ntibazokwama bakugira gutya aya hanyuma Kristo ugenda urasoma ijambo ry'Imana uraronka indemesho ku munsi hakiri kare mu gicugu ukaronka iyo ndemesho mwahura akakurasa hari igihe ubabara ikikuvyura niki urumva baraza bakagusunika gutya ikituma udashika hasi iryajaga niko Imana yambwiye uko ngo ni impumu jeno umuntu wese akiri mw'ivyo bibazo muntu abantu bararusha abantu bafise ibibazo nico gituma nabo baguha ibibazo iyo bari baruhutse bari bafise inyishu boguhaye inyishu none bagutera ibibazo kubera nivyo bafise rero wewe ntiwikonfiye kuri bo wewe genda wikundanire n'Imana Imana n'umuremyi Imana iragukunda nibyo ufise ubanze wuke yuko c'est pas par mérite c'est pas par grâce n'ubuntu gusa wagiriwe ntutangure kubona yuko wewe none yo muguha wo mwishoborana ntawo kwishoborana uzokwa mukeneye Imana rero nyabuna kugira uburakingira d'abord nibyo usanganye genda ukundane n'Imana hari mu mwana niyaza hariko vyera tuzogira niyakura uzomushingira intahe ingene wagwanye urugamba kandi ukarunesha rero mu kurondera intahe yejo genda wiherere wikundanire n'Imana n'igihe bati bariko baragutahura n'igihe boba bariko baragusuka kw'ibintu uzohora n'ijambo rikubwirire ngo mwana wanje baho Imana mwajya jambo ryayo ikubwire yuko wewe uri w'agaciro kandi ukomeye uzi kutanaseba nahaye byo kuvuga nukuri uzoronka amajambo akuremera so ijambo ry'Imana muga ntibivuga ngo ucuga umuremi oya ndiko ndavuga ngo naho bigutera hariho hasi utagera simbuze ngo badoshobereka kugutera ngo bireke satani ngo acahora ahubwo mvuze ngo bijya bintu byose bakurasisha hari ubushobozi hari ubugi bitazoba bigifise kwera iki ijambo ufise muri wewe yego je nibaza ko ari kaho kundane n'Imana yakuremye yaguhaye urugizo guha n'ibindi murakoze cyane ndabashimiye by'ukuri twagiranye iganiro ciza cyane ni n'amajambo aryoshe kumva umuntu menga ntiyoheza ariko aryoshe nigahora mitama sinzi ko hari akajambo ka nyuma umuntu wese umwe gafise ko kurangiriza ko cyo turahe ndagushimiye cyane wewe waje ngo tuganire ku kibazo kijanye n'uruvyaro mu miryango Imana iguhezagi hama ushishikare kuganiriza n'abandi kugira ngo abafise ico boshobora gufashanya biciye mu ntahe bashishikare kuvugana ego bashishikare n'intahe zishishikare gusohoka hari naho byofasha abandi benshi Imana iguhezagi merci murakoze cyane murakoze cyane jewe ntariko ndimira akajambo kanwa umuntu agushimiye turabashimiye
ariko kandi twagumye tuvuga ko Imana yabikoze ntitwavuze abana dufise dufise abana babiri inyuma y'iyo myaka ine uwa mbere yaravutse yitwa Sentiye hama twamwise Mwizigirwa Munyakuri ushoboye kuraba aka gapira yobibona yitwa Mwizigirwa ibindi ni Munyakuri twabikuye muri Bibiliya hanyuma nawe yahavuye aboneka umwana w'umuhungu yitwa Mwizigirwa Oasis Benaya numva yuko inyuma ya bya ibihe byarahindutse turanezerewe umuryango Senti arahari Oasis arahari uyu munsi nagomba kubwira umuntu yareka aratwumviriza ngo ibihe birahinduka ntibizoguma uko biri nimba wari kuradukurikirana waragize ico kibazo canke uri muri ico kibazo nagomba ndabwiye ko bishoboka byarashobotse kuri twebwe birashoboka no kuri wewe ibihe birahinduka uyu munsi babandi wumva twariko turavuga sibo tukiri turabavyeyi babana babiri Senti na Oasis kandi ntawomenya ngira ngo n'inyuma yaho hazoza abandi Imana ibahezagire cyane Imana ibahezagire ejo nagomba kongerako yego hariho abantu bashobora kuba batararonka abana muga hariho ico bavuganye n'Imana nagenda baremeshe barorere bihangana iruhande yuko je twavuganye n'Imana mwa bwa bucuti havuye tubwira nuko tuzovyara umukobwa havuye tubwira ko tuzovyara umukobwa ko umukobwa azoba ari we mfura mu bagenzi bose twebwe dufise ba hafi twari babwiye yuko twebwe umwana tuzoherako ari umwana w'umukobwa n'iryo Senti twarimenye umwana ataraboneka hanyuma abagenzi bacu bumvise barabizi hama kandi twakurikije umuhungu Oasis nayo nyene twakurikije twamenye ko tuzokurikiza umuhungu ataravuka turabibabwira abagenzi bacu tuti ico tuzi imfuri izoba ari umuhungu izoba ari umukobwa hanyuma uzokorekera azoba ari umuhungu hama twarongeye turababwira tuti twabo tuzi Imana yatubwiye igihe twaganira naba hashobora kuza n'abandi mugabo alors où nous sommes twe tuzi ko tuzovyara umukobwa n'umuhungu nuko twababwiye abagenzi bacu babaho babizi hama rero ni babandi baca baguma barindiriye none wa mukobwa azoza ryari hama rero bure hazocaza wa muhungu umve bantu murindiriye Imana ibarahaye nayo ma precision yaguye ndabaremesheje uhoraho numwizigirwa irindi giwe numunyakuri iryo yasezeranye nzobishitsa natwe haraje wa mukobwa hama hariho n'uwaje kunyibarutsa mfise umukobwa acavuga ngo ubure turindire wa muhungu ntegome cyane hamwe hari hahugira impungenge bega ni wowe wambwiye cyane mugabo numwizigirwa kandi numunyakuri abafise isezerano bakaba barindiriye nukuri nimurore mwihangana natwe ntacyo twatanze ubuntu n'ukuri kwayo niko kwashikije ivyadusezeranye Yesu baheze